Turabaramukije kandi turabahaye ikaze abakunzi ba Dusorening TV aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Turabagumbiriye cyane, hanyuma muguwe neza, Imana iracyabarinda. Namba warakoze subscribe ndagushimiye, namba utarayikora nawe ikore umwanya n'unyene, ikore n'ingoga kugira ngo ntuzuracikwa n'ibiganiro dushikiriza ngaha kuri Dusorening TV. Uyu munsi tugomba duteke icapati zoroshe kandi ziryoshe cyane. Dukeneye ifarini, murabibona ngiye ngaha mu kabase. Dukeneye ibi ni ibiro bibiri. Dukeneye kandi umunyu, dukeneye amagi 3, dukeneye amavuta n'amata, yo n'amata, hama agakombe ko kudahisha, cyo kuvangiramwo, cyo guponderamwo ni ico. Hama rero aha kadutangure kugira ngo ntidutevye. Nari nibagiye kubereka akabirya izo poiro. Nakataguye poiro ngizo ku gasahani ngira murazibona. Izo onye zituma capati irushirizaho kugira akanovera kandi ikamota neza. Na sucre vanille ngira ngo murayizi ngakarya. Ako ni kamwe nababwiye n'agasucre vanille kugira ngo murakazi. Ntangura gushiramo ifarini, hama nshiramo umunyu n'ikiyiko kimwe kinini, ikiyiko kimwe kinini n'inusu, ico shiramo. Hanyuma mvanga. Nkurikiza kumeneramo ya magi 3, ndayameneramo, hanyuma ibiyiko 3 by'amavuta, hanyuma mvanga, nshiramo za poiro, amata, ngenda urashiramo duke duke kugira ngo bikorohere guponda, kibe pate nyene nziza yoroshe kandi idashaye kandi toroshe. Aho onye amata yambanye makeyi nshiramo n'utuzi dukeyi. So aha twahejeje guponda, pate imeze neza, ngomba mfundikire iminota 30. Tugaruka ngaha turiko turasukuma ivya pate. Après 30 minutes, murabona iminota 30 yaheze. Ona ya pate yoroshe imeze neza, murabibona. Kuramwo buke buke kubera kuyemo nabi uca isigara. Kuna gafarini nangwa gushira hasi kugira ngo bifate.
aho rero urashirako utuvuta, ni ya sokre nababwira ituma icapati yoroha hamwe n'umwana ashobora kuyifungura. Ni ukuvuga hariho icapati usanga bigumye asha udashobora kubifungura, canke naho ugasanga irakwega ukamengo ni jojo, iyo rero usanga ari fresh cyane, usanga imeze neza, ntavyo kuvuga ngo iragumye, oya, usanga ari capati y'akanovera kandi yoroshe. Urasigako amavuta hanyuma ukazinga ugashira ngaho, mu nyuma mukurikirane video murabona kungene ngenda ndabigira. Aha rero tugomba dusugume icapati rero vya seriye. Mbega ngaha aho bari umuntu atazi gusuguma icapati, azoze ndamwigishe for free. Umuntu agomba kwiga gusuguma icapati, ntimubibone nk'uko ngo ndiko ndanyereza nk'uko ukibaza ngo biroroshe, aho bisaba tekinike. Umuntu ashaka ko nzomwigisha anyandikire, nzomwigisha muri commentaire, anyandikire duhane programme nzomwigisha kabisa. Murabibona promotion aho urasuguma uhindukiza ku mpande zose, bisaba pratique. Ubiravye uko onye theorically ntavyo upfumenye, bisaba rero ugire pratique umenye ukuntu basuguma icapa. Abonye ko nahejeje gashira ku ipanu, aha no kurindira ko yumuka, hanyuma uhindukize. Murabona yumutse, tudayihindukiza, aho hari munsi, aho ni hejuru. So dushireko rero amavuta. Ko ndiko ndakora ibiro bibiri, capati ziva mu biro bibiri ni nyinshi, ubona ko natanguye habona mugabo finalma ntihabona burije, mugabo ndibaza muriko murabibona. Iyo mubona mwabibonye ni kurya nyene capati zikorwa. Urabona ngaho nshirako imwe, nshirako iyindi hejuru kugira iguma ishuha. Iyo hejuru irashuha, kandi urabona nca nshirako amavuta hejuru, nca ndabihindukiriza rimwe byose. Mwitegereze neza murabe.
iyo onye yamaze gusha ndayikurako, hanyuma nkaca nshirako iyindi. Ngira ngo abantu twabanye nawe mwabibonye, side capati ziryoshe, urazibona ziroroshe, ziraryoshe, ziramota. Mana yanje, ndaguhamagariye kuzokora capati nk'uko, uzubikore nk'uko, hanyuma uzombarira mu nyuguti za capati zawe zararyoshe. Ndagushimiye wabanye nanje, bye bye.